twongeye kubaha ikaze mu kiganiro bimenye bamenye, kaba ari ikiganiro kibaha akaryo ko kubamenyesha aba jeune entrepreneur canke urwaruka rwitunganiriza imigambi hano mu gihugu cacu Burundi, ndetse mukanamenya n'ivyo bakora. Ati uno musi rero mu kiganiro tubafitiye iki? Uno musi tuza kurabira hamwe uko umwuga ushobora gukiza umuntu canke gutunga umuntu. Uno musi ikibazo dufise cyane twibaza turabira hamwe kiravuga giti birakwiye ko urwaruka rwize n'uvuga ngo rwarangije amashuri cyangwa urutize ruhurumbira umwuga. Ntidutamba twiroraza kuba turi kumwe n'umutumire wacu ni Barakamfitiye Daniel, umuhinga asanzwe arongoye ishiramwe ikora ibirato, imisenti, ikintu cyose kiri kwira. Karibu cyane muri studio za BNP TV. Ego murakoze cyane kumpa karibu. Umuntu yumvise ikintu cyose kivuye mu rushato ashobora kumva iki kugira ngo twinjire neza n'abariko badukurikirana bumve ivyo tugira tuvuganemo? Urabona inka zirahari turazifise mu gihugu cy'u Burundi. Iyo ikuze inka igeze kubagwa iravako urushato, iravako amahembe, ibintu vyinshi. Twe mu byo dutora n'urushato. Twahisemwo gukoresha, urazi ko kuva na kera inshato zamye zikora ingoma z'u Burundi zikagenda guhiganwa no makungu. Natwe twaravuze ati ntitwosigara inyuma ku rushato, reka turuhinguremwo ikintu cyose gishobora kwambagwa. Twebwe duhitamo gukora rero ibirato, amasentire, amasakoshi y'abadamu, y'abapapa, ingodo, ico kintu cyose umuntu ashobora kwambara agatwara. Naho twavuze ati reka dushire inguvu kuko burya twasanze tugumye turindiriye ngo tuzobikura mu Butaliyano bizava bitugora. Natwe turafise ubwenge kujya kw'abazungu, nico gituma twagiye muri yo project tuvuga ati natwe reka dufashe urundi rwaruka rugenzi rwacu kugira ngo dukore ikintu kizohesha iteka ubwacu, gihesha iteka igihugu, gihesha igiteka. Umuntu yumvise gukora ikintu cyose kivuye mu rushato turumvamwo umwuga. Kandi iyo niyo sije uno musi two twiga ko turabira hamwe ko umwuga vy'ukuri ushobora gutunga umuntu ziko canke ushobora guhurumbirwa. Gutunga umuntu koko nivyo utunga umuntu kandi bitunze benshi, ariko guhurumbirwa n'ikindi kintu. Vyagenze gute kugira mwisange mwo mwuga wo gukora ibirato? Mwaraburaniwe, murabura ico mufata nico mureka? Mwatanguye mushona ibirato ku mabarabara hama muraduga? Vyagenze gute kugira mwisange mwo mwuga wo gukora ibirato muraduga ku masentiri, ingodo n'ibindi vyose? Mu bisanzwe je nakuze nkunda kwambara ibirato gushika no munsi nta kindi kintu nambara ahubwo mpaka no kubirarana kubera kubwo gukunda ibirato. Rero ico gihe nibuka ko hari muri 1990 ndumwana muto, haba mukuru wacu yananiwe na konkuru avuga ati je ngiranje mu mashuri y'imyuga kuri ETS. Jewe nkamvuga tuzoce ukora wige gukora ibirato. Erega yaravyubahirije nahatakiriho. Arabijamwo, abazungu baramutwara mu Butaliyano, aranonosora. Urumva gushika n'uno munsi tusa twari n'ababihevye. Mugabo ndavuga ati kugira twubahirize iteka ryiwe nico gikorwa, reka tubibandanya kuko n'umwuga ngirakamaro. Nawe yaradutunza aratubihira amashure mu birato, akora ibirato gushika naho nawe asezera inosi, natwe turafata no mwuga turabandanya gushika n'uno munsi. Donc tutagiye kure, umwuga ni ikintu urwaruka rushobora guhurumbira kandi mukabona ko bishobora gutunga umuntu. Si n'umwuga rushobora guhurumbira gusa, n'umwuga usumba akazi wogenda gusaba ahantu ugiye gukora. Ntiduhendane, hari abagwiza tunga muzi mu myaka nka 20 iheze bari bakenye. Mugabo no munsi kubera ko umwuga entrepreneuria bageze ku rundi rwego, bafise n'amazina yaranahindutse, bamwe usanga bafise handi mazina babahaye kubera ikintu kijanye no gukora umwuga. Cyane nifuza kumenya none wewe umwuga wo gukora ibirato uwufata gute mu buzima bwawe? Donc niyo uciye ku muntu ariko arashona ikirato kwibarabara cyangwa ugacahana ikirato kimanitse, ubifata gute mu buzima bwawe wewe personnellement? Je ko ndabifata cyambere nakazi. Akazi gatanga ubuzima. Ubuzima urumva ko umuntu acatereza kubaho. Umwuga wo gukora ibirato ugiye kuraba nk'ibihugu vyateye imbere, igihugu cy'u Butaliyano tukizi kubera umwuga wo gukora ibirato bivuye muri kwire. Burya Abataliyano nico tubazi ko cyane. Rero natwe umaze kubifata ukabishiramwo inguvu n'umwete naho bigoye
biratuma umuntu icambere amenyekana. Nanje mwantumiye kubera umwuga, mwari bwigere muntumira muga kubera umwuga ndageze muri studio za BNP. Yego. Imbonesha kure dusanzwe dukwirikiranisha kuri Star Time, mwavuze ati kubera ujya mwuga wiwe reka tubicishe ahabona urwaruka Uburundi n'Abarundi kaza aho bari hose kwisi yose babibone ko Abarundi dushoboye. Wewe rero kuri wewe uvuga ati umwuga wo gukora ibirato ni ubuzima. Ngo ibintu bikorerwa hano iwacu byo babihurumbirwa, aba Barundi bene wacu abahurumbira koko ibintu bikorewe ngaho iwacu, disons made in Burundi. Rero ico tugitangura dusubiye inyuma gato, dutangura gukora ngaha mu Burundi caratugoye cyane. Abarundi sinzi ko ari umuco dufise turanka ibintu bikozwe na bene wacu. Aha n'ubundi yaba ari insamirizi nk'iy'Abafaransa, ari studio y'Abafaransa wari kucuronka nk'abatumire nka 50 buri munsi ntabo witora. Muga kubera muba mukora rokarema umenga haracari akantu ko gukengerana ariko kariko karahava. Kuko turamaze kubona ko Abarundi dushoboye. Urabona niyo bagiye kwiga, urwaruka rugiye kwiga mu mahanga, leta yarurihiye bourse batani banza vya mbere. Rero iyo mentalite yo kwikengera cyane cyane mu rwaruka tuyikureho. Hama icambere twemera ivyo ukora, wemera ivyo nkora, araho dukosorane kugira ngo bigende neza. Ubundi bw'Abarundi turashoboye. Wewe uri ku isoko urakora, mu mwanya uratubwira igihe unabimazemwo, ubona bigeze ku rugero rungana gute byo gukunda ivy'iwacu? Turacari nko kuri 40%. Impinga ni ndende. Rero Abarundi twikubita gashi dushiremwo effort, dukunda ibintu vyose bikorerwa mu gihugu cyacu Burundi. Kubera ko muravye hariho no kubura amahera mva makungu. Mugabo tugize umwimbo mwinshi tugashorera hanze, ya mahera araza tukayaronka, ntasubira gusohoka, ahubwo yofuma sohoka agiye kuronda matière première, nayo nyene turiko turagerageza umwe wese muri secteur yiwe tubihingurira hanyene kuko birashoboka. Daniel, uja gutera uburezi arabwibanze. Uvuze ngo dukunda ivy'iwacu, akantu ko kubikengera gahere. Sinda kujija cyane ariko ndakwibariza nk'umuntu usanzwe uri mu gukora ibintu bikorerwa hano iwacu, wipfuza ko bishorerwa nawe mu bintu tunze. Ndaguha uburorero, haro turafise abantu bakora ibintu vyatizana ngaha mu gihugu, bakora amashapo meza cyane, bakora imitako, hari turafise abantu bafise amamodeli y'impuzu. Mu bintu tunze hoba harimo ibice bingahe mu byakorewe hano iwacu? Mu bisanzwe je ugeze muhira ni nko muri mise viva. Chaque fois ngiye muri foire simbura ibintu jorera abajene babiri, ntandabitwara muhira naho ntogikoresha muganda gitwara muhira. Mugabo ya mahera akayaronka ni muri ya ntumbero yo gutezanya imbere. Ukijanye n'ivyambagwa ndavyambara, mugabo nk'amastati sico wotemberana mwibarabara, igiseke sico wotemberana mwibarabara. Wavuze ibintu artistique, ivyo ni ibintu manika muri saro, naho umuntu nyamahanga yo gutembera akavuga ati ibi nivyakore mu Burundi. Mugabo kintu kijanye n'inyambaro, ishati ikorewe ngaha, hari abajene bakora amashati, hari habo Urundi rwaruka rukora imipira, ama-t-shirt wavuze, inkofero n'ubu nayizanye. Mugabo ivyo ndashaka kuvyambara nta ngorane nimwe bintera. Kuko ndiko ndatambuka nambaye ikintu from USA, Chicago, Bulls, ntateka bihesha Burundi. Ako kaniko nagira ngarukeko kuko nari mvuze ati nawe nk'umuntu ukora ivyo ngaho iwacu, wipfuza gushorerwa, nawe wari watezwa gushorera abandi, nawe twavyerekana kubera ko nibaza ko ihinduka ntirizoza ngo Uburundi bwose buhindukiye rimwe. Jewe nzohinduka, nawe uhinduke, uwundi ahinduke, komsa urabona ko ibintu ihinduka rize neza. Bica binzana kwiyumvira kubijanye n'ibiciro rero. Kubera ko turagira comparaison, ibiciro vyanyu byoba byorohereza abaguzi bafatiye n'ubundi kuri ivyo biva mu mahanga. Murakoze cyane. Rero kukijanye n'ama-prix ari byo biciro, no kuvuga ko kuvyahinguriwe ngaha tugiye mwishirahamwe ryacu kubivuye hanze turagerageza, ni naco gimfasha no gusinda mu mahiganwa menshi. Dukora ibintu vyiza, des chaussures de bonne qualité, kugira ngo bazironke ku giciro ku buryo na wa mwene gihugu dizo mucankuzo ni kure ashobora kuza kukigura. Kandi
ndafise ubuhamya ndafise ivyemeza ko hari abantu abadushorera sawa mu gisagara ca Bujumbura benshi nabava ruguru mu misozi ya kure ahubwo ngogwa muri no misi agatoro kabura ingene bibashikira kubirungika harya kuri kote bikabashikira atiriwe arashika ku nivyo birashoboka kugitora ku kazi. Je uri kuvuga ngo ikirato ciza ngira abariko badukurikirana bo barakibona bien sûr sinovuga ngo ni kirato kibi nico cari kinteye kuyumvira igiciro iki kirato kiba kiriko meshereza murabe nawe ni iki kirato gishasha hose nimero zingahe 42 umuntu yambara 42 raturondera ni kirato ciza gose nico cari kitumye nibaza ati mbega ibiciro ubwo biroroshe iki kirato mfise hano mu ntoki zanje caje gikoze mu gisigirangi mwaranguye gwa rusato mwebwe nyene muraponsa nize ntambuko twomenya kugira mwebwe mwashizemwo ukuboko kugira twumve ibi nibice bingahe kwijana kiriko kuri made in Burundi tuvuze ati cakorewe hani wacu. Murakoze cyane kuri ico kirato tugiye kurangene gikorwa ico twemporta conyene dukura hanze n'amataro amasemere yonyene semere zino ego ibisigaye yo kwire niyo mu Burundi nabo hariho ayandi mashira hamwe dufashanya dufitaniye partenariat bakora makwire rero muri bwa bumwe kwa gufashanya no gushoreranira turagenda tukagura kwire mugabo bidasigura ko tudafise projet yo gukora kwire ubwo bumenye turabufise mugabo buryo igihe bwo kunda cya tukaronka umubayera ashiramwo umuntu ashiramo umunyamitahe ashiramo mu mitahe ntagire ikibazo ubuhinga no bumenye bwo gukora burakwiye. Aha murafise imashini zishona utuntu twose ndiko ndabona ngaha gutya imashini zirahari ikindi gihe ni mwashika mu ruganda muzozibonera. Je ndabikwemereye ko vuba tuzokora ikiganiro aveke uko abadukurikirana bazona bisaba tuzoshika kugira ngo twerekane vya bintu koko kubera ko ni benshi bogira amakenga tiki kirato kweri hani wacu finalement abarundi turashoboye nariko ngerageza kugira ngo twumve ibiciro murumva ko ibiciro bitaza kugira gutandukana cyane namwe biva hanze ahubwo biza kuborohereza donc tuvuga ati umufuko wose uronka amafaranga umuntu wose uri ufungura ikirenge cyose kironke ikirato ego ibikoresho rero mukoresha mwavuze yuko hariho ibiva hanze hama mashini bien sûr ntakorerwa ngava hanze ikindi aya masemere muyakura hanze hama turazi yuko hariho instabilité économique ukuntu amafaranga agenda arahinduka soit amahera y'amarundi akagabanuka agaciro handi bikaduka iyo ngorane muhora muhura nayo mwebwe. Mu bisanzwe iyo ngorane iradushikira mu gihe tuba tugira importation irashika mugabo turafise aba fournisseur dutuma nibo baca bimenyanira n'amahera iyo bayakura dufitana partenariat bakatuzanira ibikoresho dukeneye mugari rimwe na rimwe ntibakuzanira ivyo ushaka nta gihe mwisanga stock igaragara mudafise matière première mwaja kugira commande mugasanga vyarahindutse ku isoko iyo bibashikiye face yiyo defi muhora mukora gute kuko hashobora kuba hari undi mujene afise ikibazo nk'iki nyene hari n'ababroke bakabiheba birashika n'aba fournisseur bakamanza kureka kugenda kubizana bivanye nuko babuze amahera mva makungu ugasanga mbere no ku kazi kenshi ni naco kibazo dufise ufise stock ntoyi nkubaho tugeze ku rugero twe dufise clientele isumba production dukora bivanye n'imyaka n'ukuntu batwemera n'ubu nararibonye dufise muri uwo mwuga wo gukora ibirato kuko si by'uno munsi si byahijya yejo biramaze igihe kitari gito ugasanga uno munsi dufise abakiriya 100 mu kwezi mu kundi kwezi hariyongeye ko 200 rero tugira ca kibazo ca stock muga turagerageza umuntu akiruka mu bisanzwe entrepreneuria cankwe ibi bintu byo kwitunganiriza imirimo n'urugamba ni rite economique udashobora guheba mu gihe wabitanguye amweke utobufise vision muga biragoye kubiheba ubona ko ari bwo buzima ari wo mwuga wejo kuko turiko turagira imiryango utegura ha abana bawe nabo bazoza kuba abadeje urategura abana
atejo bana ninaheza je ni nabo mutama namwe muzogenda mutware rishira hamwe uko nyene tubirage nabuzukuru nabuzukuruza rero muri ico gihe n'urugamba ntubiheba. Ego ico narimbarije no kubera ko ikiganiro tuba dukeneye ko kigira ico gisigiye abariko baracumviriza hari abantu bahura n'ico kibazo kubera ko mu bintu biva hanze hariho amambaraje umuntu ashobora kuba akora amaji canke akora ibindi amapiripiri amasabune n'ibiki mugambaraje zikaba ziba import siko ugasanga ya instabilité économique irashobora gutuma umuntu hagarika ukwezi c'amezi abiri kubera yabuze ivyo bitekerezo bivuye apana kubera ko atamafaranga afite cyatafisa bikura ugasanga nimba ku miliyoni yahora turonka ibitekerezo amajana 5 ubashobora kuronka amajana 2 gusa mugabe cayivana umwe wese n'umutahe agezeko amikoro yiwe kandi muri entrepreneur ibintu vyo kwitunganiriza imirimo kibi no kugugaherayo nayo kuguvyuka ico sikibazo kandi hari umunsi Imana ihezagira ibikorwa by'amaboko y'umuntu kandi nta muntu yokora ngo 100% abure guhura n'ibibazo ushake wowe ufise umutahe w'imiyadi 100 ibibazo zohura navyo ni vyayo mahera niyo kapitale nyene ufise n'ibibazo ntuzobibura naho ushaka ufise no mutahe w'imiliyoni 5 uteza kugira ibibazo rero ntaco wokora kugira wevite ibibazo ikibi n'ukugwa ugaherayo. Mpora numva mwebwe mwitunganiza imigambi muvuga ngo entrepreneur ntatinye ibibazo ahubwo amenya kubijera kubera ko ni biza biragukuza none kuri ivyo biciro ndumva ko birabirorohereza kubijanye n'ibikoresho mukoresha numvise ko ego hari biva hanze ingwane mugira murafise n'ukuntu muzijera nibaza ko nabo ko barakurikirana iganiro hari inyigisho bariko bararonka ariko nkaca nibaza ati n'ubundi naho mbwiye gutyo muri uwo mugabanye wo gukora ibirato murafise concurrence nini yaba direct canke indirect je ndatanga karoro kakonzi nuko mbona hano hose nciye ndabona ibirato bimanitse bya bikorerwa hano kandi nibiva hanze hama kuri ibi navyo bitwa ko bikorwa muri kwire harakantu kaje ngo inkenya sinza ko kantu uraza ukadusigurira neza nico kavako umuntu wese agiye kurondera za bisandari za bikiyato ikintu kiri muri kwire wumva ngo shaka inkenya iyo concurrence mufise yabiri direct cyangwa indirect iri indirect muyijera gute ako kantu k'inkenya nahantu kabasekera. Ego uvuze kijanye na concurrence irahari mugabo twebwe nk'abarundi bakora ibirato turafitaniye ubumwe n'urukundo kuko n'ubundi naho leta yovuga ati ibirato byose biva hanze bijanye byakwire turabihagarikije dushorere biri ngaha isoko sinibaza ko twoyikwiza y'abarundi n'abantu b'abasirimu bakunda kwambara ibirato abarundi n'abantu bakunda kwambara kubekwa mu mico n'akaranga y'Uburundi cyo nibaza ko kirimo kabisa ndavya abarundi rero ku kibazo cyo kuvuga ngo inkenya umenga ko bagire publicité bajya abantu barafise ukuntu babimazemo imyaka barinjiye no mu karere kiwacu kose ariko natwe iyo duhuriye muri ya mafwari ategurwa na leta y'u Burundi hari ikintu bahora batwemererako burya byinshi byo dutwaye murajya mafware nibo babigura kuko baravuga ati abarundi namwe kuri design murashoboye bo bakora ibintu byinshi kandi uniforme bisa uzoraba inkenya zose presque nka zose zirasa ariko abarundi dufate abanyamyuga amashirahamwe 10 y'abarundi akora ibirato nta numwe akora ibisa n'uwundi ubwo rero aho niho hari nguvu twe nta bintu uniforme dukora umwe wese afise tushe yiwe kuburyo ugiye muri footwear design factory bavuga ati kini cyakoreweyo ugiye ahandi atahani kwanaka umwe wese afise tushe yiwe kandi twe turafise creativity cyane mu byo dukora malgré ikitugora twebwe turacafise ikintu ca faible production dukora bike ariko nivyo dukora bike ni vyiza nahoreho gushira inguvu kugira tuduze umwimbu uboneke natwe mu myaka 5 iri imbere nta nkenya zizoba zikivugwa ukuvuga ubujengiye muri Australia nkabona umuntu yambaye dizo ibirato canke isandari umenyereye isoko y'u Burundi uvuga ati hirya ni Kirundi yego kuko twebwe ntiduhagarara ku byo dukora abaguzi bagura nk'ubu urashaka kurondera ifoto
tukagigukorera ko nyene wabisabye design tugakireya design ku buryo umuntu ico yasabye ari caronka mugabo bari abantu bagenzi bacu bo muri East Africa bakora ibintu byose uniforme bagashira ku isoko mugabo twebwe harimo creativity tugakireya ikintu umuntu kamwereka ati ikintu ego kwera akavuga ati ni impeccable kwera kibonye. Donc mvuze ngo umuntu ikinakeneye akironka tuvuge ko n'umuntu afise agahuzu yifuza kwambara ibirato bisa n'agahuzu kiwe mukoresha umwanya. Ivyo birakunda cyane gose ni vya bintu usanga twita des produits personnalisés. Ushobora gukorera ikintu umuntu inika ari ciwe wenyene. Yego. Ibintu bijanye n'impuzu avyisabiye gusa biraza kuzimba mugabaza gusanga ari wenyene kabisa ari karatembera. Hari n'umuntu ashobora kuvuga ati je ino model ndabahaye ntimuze muyikorere ubundi muntu tukagirana amasezerano. Ntakujya kugera muri Toyota ukababwira ati je nkeneye imodoka ifise izuru rimeze uku barabigukorera gusa ibiciro bica biba hejuru. Abantu rero mukunda kugira makomande murumva ko abantu mukunda kujanisha mu misi mikuru mu biki mugana abanyamyuga b'Abarundi uko urumva ko mushobora gufata nk'umunsi penoro w'Imars mwese mukambara bisa no ku birato design ari nziza cyane kandi ntiyumve ngo ibiciro bisa nibiduka si cyane kuko twumvise yuko biba mweshe par rapport y'ivyahora bivanze mu mwanya ari kintu warivuze kijanye n'amafoire abanga mu Burundi nashaka ucu tubwira inguvu leta y'u Burundi ubona iriko irashira mu bajene bitunganiza ivyabo hari inguvu leta ubona ibashiramwe mwebwe abanyamyuga mwebwe abikorera utwabo nizihe mubona biri ku rugero rungana gute? Murakoze cyane kuri ico kibazo ahubwo reka tumanze dushimire leta mvyeyi leta nkoze twe tugitangura si vyuno munsi ahubwo ugiye muri entrepreneuria bavuga ko usara uri kurata umwanya ahubwo warugenda kudepoza mu bushikiranganje ko kunguruza abantu n'ahandi kugira usaba akazi wasanga abajene benshi amadosiye ari mu kubavuna yiruka hana hariya mugabo duharure 2015 amasosiyete yari ahari y'Urwaruka ngaha yari imparugwa tugiye munsi ya 2015 hoho muri iriya myaka je natangura mpejeje ku ishuri vya entrepreneuria kuko nagiye gushira mu kuguru neza nkagenda kuvyiga 2012 niho natanguye kwiga les premières étapes pour devenir un entrepreneur biciye muri BBN aha niho hantu natanguye kunyuza ukuguru renka ide kudevelopa vyose gushikana havamo igikorwa gushikana no munsi byari bigoye cyane bavuga ko niko ndatumwanya ataho bizongeza ibiki nibiki mugabo no munsi uguye leta irakuvyura urugwaruka biciye muri payeje bigaca muri bije muri za banki z'abakenyezi hose uno munsi urashobora gufisa aga project gatoyi nuduhera twa dukeye bakakuvyurira aho ugeze ukabandanya twego tugitangura ntivyari ivyo waragwa wewe nyene ukivyura mugabo no munsi biroroshe rero aho bigeze uno munsi leta ahubwo tuyisabe yongeremwo akandi gatege kuko kenshi niyo imitahe tuyironse irashobora guhomba ukagira isanganya bakakwiba ugasanga rero biko birakugora ingene uza kubandanya wa mugambi muga ntucubiheba burya ngo n'Imana ifasha uwifashije ntucubiheba ngo nje ndabiheba ngo nje ndondera passport nje ngenda hanze ubuvuye muri vision uhejeje gutakara ejo ni nahamagara muri BBN mwifuza ko no mubabwirira iki nahamagara muri ministeri ya commerce mbaza yuko ariyo inabajera cyane nzomubabwirira iki nahamagara muri OBR nzomubwira iki naho tokwirigura mubwira kano kamo karabashikira nukuri bariko barakora burya Ethiopia ntibashobora guhakaza umunyamahanga kiretse cyabananiye aragira imangazini ageze ku rugero akavuga ati ndahamagaye mugenzanje w'umunya Ethiopia akamuha ati no mangazini curuza nawe sinzogukontrola cyane nzoza ndakurikirana amaze kubona ko yageze ku rundi rugero acamubwira atoke nawe hamugenzawe niko batezanya imbere hamwe twobikora mu gihugu cy'u Burundi
igihugu cifashe 2040 n'igihugu giteye imbere 2060 sinibaza ko twokurirwa turagerayo hiyo 2035 twoba twamaze kubigeramwo. Amadefi rero muri make nayahe mubona muhura nayavuze ati twebwe iki. Turabura nk'abajene bari muri secteur guhingura kenshi usanga nta ma certificate bafise. Ico BBN cumve yorohereza abajene ntibafate nk'abantu bakuze cyane ahubwo igire accompagnement. Nticisanga utwo wakoze icishikanayo nico cagiye kutwica muri kahise. Warakinye warabaye umwana nanje narabaye umwana. Wakina umupira mama wawe akaca honda ngo urugwana rwananiye rugomba ruhebe ishuri. Ahubwo akibagira ko hashobora kuba ariyo ngabire yawe. Naba ba Cristiano ba Messi ninda tunze kunganya nabo kuri nose ninde zacu banyange ba ego ninde rero tugiye kwifuka buke ariko harageze nico gihe kureka impano mu bana bo Burundi zikagaragara ntucumubuza ngo iki kubera ngo cari kimeze uko ngo gira iki oya ahubwo gira accompagnement ugire suivi ugorore buke buke ubonye ageze ahantu kuri niveau ate okay aha rero ucushiramwo rigere ti rero gira rero ibimeze uku nuku bakakuronera n'abahinga bakagufasha mugapana kuca basanga wakoze utuntu bakaca bugara ego ico kintu c'ama certificate bavyumve nibaza yuko ukoroherezwa nako ku bintu bivuye hanze mijanye n'amakori nibiki navyo ngira ngo ntaco mwoba mubuze mu bivugako ku kijanye n'ikori habwo Murundi akunda igihugu ateza kuriha ikori uteza kuririha kubera niryo rivamwe ibintu vyinshi tutokwiga tadondagura ngaha ikori ko ryo baringana kose ryaza gufasha ko twese ndidutanga amakora angana oya bivanye n'urugero bugeze ko umwese atanye ikori ringa abandi ba entrepreneur bumve ko nabo uko bakeneye ko leta ari iki bakorera uko bakeneye ko leta ari ikintu igira nabo hari ico batezwa kuyisubiza cyane cyane biciye mu ivyo bintu n'amashikana turayatanga yego rero muri ibi ni impanguhe atacu utanze nawe ntacu uzoronka nikijambo ry'Imana ribivuga tanga ikori ya leta yubaka amashuri yubaka amabarabara hama amahera zosigarizo cyakubita muri vya bigega muri payeje kubite muri biji kubite muri ya banki y'abakenyezi hama cagaro kafashe nawe tutangura kwiyamurira ibivuye mu byo watanze ego cyane bibaza ngo waruheje kumbwira ngo imyuga bayireke abana cancana abavyeyi bareka abana babo babona impano zabo babashigikire leta ireka abantu batanga utuntu duto ahubwo ho kubiruka ko bakarihiriza ubumenyi ko je nshobora kugira iciyumviro runaka wewe re nk'umuntu wavyize ufise master mu ico kintu ukora muri leta habwo kamvuga ati mujene kanda gufata ukuboko ikintu catezwa kugera hano uri kurambwira uko wampaye akaroka abantu bakina imipira abanyange bande bariko baratera imbere cyane nkaca nibaza ati wewe kugatwe kawe umwuga umaze kukugeza kuki uwo mwuga wo gukora ibirato uri kwamagarira abandi bantu baje mu myuga umaze ugushikana kuki wewe kugeza no muzi ari ibintu bitatu novuga vyiza nahatari atari ibintu parapable ukora ko n'amaboko ariko namwe mwantumiye kubera icambere ndi ngaha muri studio ya BNP kubera umwuga hari abandi bari mwibarabara ico naco nico gushimira Imana kuko kuza ngasi vya bose ikindi naco habaye ama evenema ubutumire je ndabusanga ku kazi kubera bazi iki kubera wa mwuga mugabo uri kwirigara nta muntu azoguha ubutumire ngatacu ufise ntacu ufise atacu ushoboye ntacu ushoboye tugira ko duhamagara no Urwaruka rero kwijukira ibintu bijanye n'umwuga hama abavyeyi tubahanure hari ikintu twakuze nk'umuco iki kintu kizofasha umwana agira ngakoze iki kwacu mubuza yego kwiga indimi birafasha kuko no mu mwuga zirakenerwa turagenda mu mafuare hanze usanga bavuga icongereza igifaransa gusa igiswahili birafasha mugabo twijukire ibintu byo gukora umwuga n'amashuri y'imyuga none habatomboye ubu nuko leta yagiye ishiramo inguvu no munsi ku yaramaze kugira n'ishure mu Rusi
twaragiye kuryugurura na nyene icubahiro kiriya gihe nukuri byari bimeze neza rirya shure rigize nk'amashuri 5 ku buryo urwaruka rwose ruheza amashuri ca ruronka runtu rugenda kwikariza ubwenge akacava yaza kugira nawe societe gwiwe bizofasha cyane nivyo byanatumye n'abazungu batera imbere bashize umwuga imbere ntibashira abazungu ntibashira kuvuga igifaransa neza cyangwa icongereza neza barabishushoboye gukora barambona abantu baza gukora ngahe imiyaga nkuba tutanavugana tutanahuza nabo nyine ubwabo batanahuza wanashaka mugabo akagukorera urugomero ukavuga ati bien sûr aba barakoze wewe uvuga ati umwuga uramaze kumpa ijambo ahantu umukuru w'igihugu ari ndahatumirwa ama evenement ama foire nibaze ko kandi mu bijanye no ku mufuko canke no guta umutwe wiyumvira kazoza ubu we two gushira mu barondezi bakazi oya jewe sinkiri mu barondezi bakazi antake umukuru wa footwear design factory ahabwa akazi ndagafise uranagatanga ego n'ubu tuvugana hariho amashure yo muri EAC East African Community dukorana Dar es Salaam Institute of Technology ni ishure ry'imyuga rya Tanzania rero muri bwa bumwe Burundi bufitanye na Tanzania turafitane partenariat nabo baradufasha kwigisha urwaruka rw'u Burundi ahubwo aho bari imana bahezagire nuno muzi tuvugana hari urwaruka ariko ruriga ku buhinga bwa none kandi nibaheza kwiga kuri ubwo buhinga bwa none biciye kuri twebwe nyene turashobora kubasabira muri iryo shure kuko bafise ikigo kinini Dar es Salaam no muri Tanzania na Dar es Salaam no na Mwanza bafise ni ishure kaminuza ry'imyuga ico leta nakigikoze ngaho fasha cha ishure kaminuza ry'imyuga ariko ni rusi ni nkuko nyene ni ikigo kinini cyane kimaze imyaka myinshi gikora kubera natwe twakoreye muri kiriya gihugu twaba dufise n'imigenderanire myiza nibo badufasha no kwigisha urwaruka rw'u Burundi nk'ubu turafise abari ku kazi mwishirahamwe ry'iwacu bariko bariga ku buhinga bwa none haro n'urundi rwaruka ruri makambi muyinga cankuzo twaragize appel d'offre baratwitaba ahubwo twabuze aho tubakwiza kubo badusavye twasanze twakiriye benshi wishuye ikibazo nagira mbaze mugabo ndaza ukibaza n'ubundi twariko turanagomba kubaza ingene ubona urwaruka rw'u Burundi guhurumbira imyuga nkacenda kubaza ati nka wewe nk'umuntu afise foot ya factory nk'umukuru wayo ubona witeguye gute guterera mu iterambere ry'igihugu cyane mu gufasha urundi rwaruka mu myuga nk'usanzwe ukora gukora ibirato twavuze ku birato cyane ariko mwavuze ko mukora amasentire mukora ingodo n'ibindi byinshi ubona urwaruka rwo bikora gute mu guhurumbira imyuga ikindi wewe gatwe kawe nishira hamwe musanzwe muserukiye mwiteguye gute kugira ico mukoze ku iterambere ry'igihugu no gufasha urundi rwaruka murakoze cyane jewe no kubwishira hamwe ndongoye intereranira hari naha uko izobingana kose tuzoyitanga kandi fatanga kuyitanga nk'ubu turamaze kwigisha 2024 twarigishije urwaruka rushika 50 ibijanye no gukorana ibijanye no guhingura ibintu bivuye mu nshato rero twobandanya muri iyo ntumbero n'abandi bakabandanya uko nibaza ko amarigara mu minsi mike azohava yose ntuzosanga urwaruka ruriko rwaborewe saa 4 saa 5 mwibarabara ntuzosubira kurubona ikindi nugukeya ubuzi kugira ngo harundi rwaruka rudashoboye kuba rufise uwo mutahe mugabo nago ruronkano rwimenyerereza twebwe iyo tukwigishije ntituguheba mu gihe utoshobora kubikora tuca tukurokirita ukaguma ku kazi ukashukora ukashutangura guhembwa nk'abandi kandi ntibivuna twebwe ntitugusaba amahera imbere mu gihe tugomba kukwigisha ahubwo utanguye guhembwa hariho agashira ukabute urazi nta bumenyi bwotangwa ku buntu ibikoresho tubigura amahera biragoye mugabo twebwe ntihagire urwaruka n'inimero ndaza kuzitanga inimero yanje kunonera n'ibintu bisanzwe kuko naje ndacarugwaruka haraho ngomba gushika nshikane n'abandi kukejo nzoba umutama none batoyi bacu nzoba nabasigiye iki
tuzoba tubasigiye iki? bavuga yuko muri Afrika umutama apfuye ni nk'inzu y'ibitabo ihiye. Yego. Kuko ibyo iwacu twebwe abanyafrika c'abarundi ndukunda kwandika ibintu byacu tuvyibikamwo. Turiko turarangiza novuga yuko ndabashimiye cyane umwanya cye mutanga rero iyo nimero, ariko nko kurangiza ndabakubaza ati hari ikintu wumva wazanye warufise ku mutima wari wifuza ati vrema ikintu sinogenda ntakivuze wumva ntoba naba bajije cyane ntashitseko? Icambere ntagena ntavuze nk'impanuro no urwaruka no gukura amaboko mu mpuzo. Nta mahera menshi abaho, nta mahera make abaho muri entrepreneuria. Nta mahera menshi ndasubiyemwo, nta make abaho. Uko biri kose uko uzotangura kose uzoshika, uzofa umuteba cyangwa cy'abaswahili no bavuga ati kawia ufike. Wofa umuteba ariko ukazoshika. Hako kuzosaza ataco wamariye abantu, none n'Imana izokubaza wamaze iki kwisi. Rero ivyiza no kubokura amaboko mu mpuzo bakiyumvira imirimo si birato gusa, oya. Kandi dushimire hariho amashirahamwe ama ONG mpuzamakungu ariko arafasha urwaruka. Nk'ubu twe turafise isoko ya Enabere, ni ikintu kiza gufasha urwaruka. Turafise isoko irikira tuduza muri no misi. Hariho inyigisho tumazemwe imisi muri Orange Corners Burundi zifashwe mu mugongo na Peyiba. N'ibintu biza aho hose rero byarampaye ivyizigiro ko hari ahantu tuzogera. Mugabo ukiri muhira ntaguciriyemwo, nta muntu azoza kugufasha uri muhira. N'imyaka 5 ishobora guhera na cuma atawurabona, bisaba kubandanya hama bakazogusangira mu rugendo ugezemwo. Ego urumva ko imiswi ikiri mu magi yosohoka mu makokiye kugira kumena n'imene isohoke hama imigisha byose biri ngaha kwisi. Ego umuntu yoshobora ko yabonye ikirato akagishima, yashoboye kwipfuza kubashora amasentire n'ibiki, sinzi ko mwobaha adresse aho bashobora kubasanga kugira ngo iyo adresse physique canke iyo kuri telefone n'ahandi kugira ngo bashobore kwakura ubumenyi no kwakura bimwe mu byo mukora. Murakoze cyane. Twebwe mu kurangiza dukorera muri zone Kinindo aho bita kwikorosi kuri station Interpetrol inyuma ya BGF, umeze nk'uwinjira mu kibenga gato ni ku metero 100 uvuye hajya ibisi zisiga ubwa mbere abantu. Ayavuga kuri dirage. Kuri avendirage nyene, kuri avendirage. Hama abokenera byinshi mu byo dukora, abashaka kurangura n'abashaka aka kantu niko gera tutakavuze. Hari abantu bafise amahera y'imitahe yicaye. Nukuri nibashire imitahe murano mashira hamwe yo gwaruka. Igikuru hajya ni suivi. Igikuru nico muzokurayo. Rero abarundi biragoye ko dushira hamwe. Ngo je yoca nyiba ngo nanje byo ca bigenda uko ya siko biri. Isira hamwe societe irafise ukuntu yubakwa, iragira directeur general, iragira dafo, iragira directeur technique. Izo nzego zose zihari sinibaza akabari na suivi nta busuma bubamwe. Ni vya bintu umuntu abari hari yumvira ngo je nshizemwe miliyoni 500 urumva byo ca bigenda gute, ngurumva yo oya. Nukuri ni abagwiza tunga barahari, turafise aba diaspora ni bashiremwe imitahe. Voilà. Hari n'aba diaspora kuri ico kintu uvuze bashobora ko bari hanze mugabo badafise ico bokora, shira imitahe muri aba bantu. Kandi bo n'abambassadeur bagenda kutuzanira amadevize. Yego, kandi bona mugabo ntibashaguma baduza inzu nibashiremwe imitahe kuko sinda kubeshe entreprise ikuvyarira vyose. Iraguha inzu, iraguha imodoka, mugabo ntuzushake gutangura ufise imodoka. Mugihe udafise ubushobozi hari rwa rukoresha bavuga ngo je nzotangura mfise imodoka ngo mfise ngo nigi societe ngo kinini, ivyo ntibishoboka. Biva hasi byose urabirondera. Telefone yanyu rero inimero zanje ni 69 12 64 14 69 12 64 14 hama na 79 79 67 934. Kuri YouTube, kuri Instagram, kuri Facebook. Turafise page yacu ya Facebook yitwa Footwear Designers Company. Yego wogira icyo ashaka kuraba yoraba, byinshi turabishirako cyangwa se kure dukorera biento Imana heza giye turashaka kugurura
n'ayandi majanse Gitega Ngozi kuko baramaze kubidusaba. Hari abantu benshi bagura amaproduit wacu bava Interedi Pay kuko ivyo birato icambere birakundwa n'abarimu. Abarimu twe n'abakiriya dufise ba mbere kuko ni vyiza kandi kuri yabeyi umuntu wese mutoyi ashobora kukigura. Kiri munsi ico kirato kiravye amahera ndakubwiye kigurwa wo hava uvuga n'ukuri none turabigaba canke bigirane kandi ugiye kuraba kiza kunganya na truwasi amahera y'ico kirato ugishize hajya muri viro usanga ari kigo co twokigurisha muri truwasi amiri muga kiro ku mahera makeyi ku buryo ko abajene bose defitire mariye bashaka kubaka bose baraza muri no minsi twe tukuma tubona n'abasirikare bagomba kubaka baza kudushorera ibirato ku bwinshi ico tugishime kabisa. Abasirikare baratwitura cyane ku birato byo kwambara bari mu minsi mikuru igisanzwe no kuri baratwitura cyane ku buryo turonse umutahe munini ikitugora kandi cyane kuronka inzu dukoreramwo mu gisagara ca Bujumbura inzu zirazimvye. Ego umuntu ashobora kuba afise rero nk'urupangu mu ngagara hehe n'ivyo niyo inzu yo gukoramwo nini ku buryo rwagwaruka rwose ruri kwirigara kuko nanje ndafise abagenzi twiganye bagoma bambwira kora agura cyane turonke natwe aho tworonka n'ibihumbi 10 tworonka ingene occupation nukuri yo ntumbero n'uwo muzigo ndawufise cyane. Reka rero dushima Imana kwanza urugero tugezeko kuko kutabona aho ugeze bituma witakaza utamenya icuri. Reka ndabashimire ku mwanya wanyu kandi shimire n'abari ko baradukurikirana. Reka ndayibutse ko ikiganiro ni bimenye bamenye nukuvuga ngo bimenye mumenye kwanza ibikorwa bamenye mumenye abaribo ababikora kandi n'abantu nabo kenshi bamenye ibibagenga uko turahamagara n'abandi bantu batandukanye mu nzego zitandukanye kugira ngo zifashe no gwaruka kuruha intumbero nyayo. Kiganiro mushobora kugikurikirana kuri Star Time kuri YouTube no kuri Facebook hose ni BNP TV. Ikindi nuko ushobora kuba uri umujene nawe ufise ivyo ukora uri kuraba ikiganiro muri kano kanya shira muri commentaire izina ryawe ivyo ukora canke na nimero ya telefone tuzokurondera. Mwebwe mudukurikirana gerageza musange iziganira abandi kugira ngo ibikorerwa ngaha mu Burundi bigere kure niyo ntumbero y'ikiganiro kugira ngo duhe valeur made in Burundi. Reka rero tubashimire Daniel tunabakengurukira n'ikindi gihe twabahamagaye muzotwitaba. Reka nanje ndabashimire ku kanya mwaduhaye nshimira nimbonesha kure BNP TV vraiment Imana bahezagire cyane. Reka dusubire mu bindi biganiro byacu bikurikira Imana bahezagire.